jewe perso barakidnavye muga novuga ati umuvyeyi yarantumyeko. Okay, nibaza kuja Etats-Unis it's a dream y'abantu benshi. Bumvise ko bagira baje Etats-Unis bose bari celebration. Ntiwari ubizi ko un jour uzoja Etats-Unis canke est-ce que we ntavyo wari ushaka canke zakuguye ko bagutwaye utabishaka cyane. Abakobwa sindunga gusa turi bake. Umukobwa w'Umurundikazi, umupilote. Ndakunda kugira ibintu biri unique. Okay. Umwana wanje nemeye kumutwara mu ishure novuga gute atari no ni nko gusaba umuntu ati ndagusavye umwana umunyigishirize urumva ati ntaje kwishuri kwako nzi ko kwishuri batanga kubigisha homosexuality bakiri batonya muri primaire barakubwira ati ubuye basigabye abana ati it's okay not to be umva ngo nyimba wavutse uri umuhungu wumva muri wewe udashaka umuhungu hariho there is a way yuko umukobwa shaka umwana wanje umunsi umwe aza kukungirira ama crise ya adolescence ngo nuko yumvise yuko it sounds good mu matwi wiwe yuko ashaka umuhungu acaza kukunena indoro benshi ari ibintu bashatangwa kwiyumvira sometimes kaza bumva ngo ngo donc ufise inoti canke ico woza uvuga ugasanga aca kibona nk'agafyinyi canke ukundi kuntu urumva ntuzi igituma iyo dream jemba ndayifise urumva jewe nukuri sinkunda Etats-Unis iranshisha nukuri ndi ngaha kubera ko I have to ni kubera ko twese like don't overwhelm yourself so je puisque nzi yuko bitankundira ndi muri Etats-Unis mba obligé gukora muri iyo systeme nubwo binduhisha how bamfashe nashwa Etats-Unis nkafata basi ivyo no shwa kuronka whatever ivyo shwa kuronka nkagenda nkabitwara mu Burundi aho ndi moins stressé uravyumva nkakora ego c'est vrai nzo kwinjiza make muga je vais te dire quelque chose nta modoka nzamfise ideni uzomba ndiko ndagendesha imodoka ibujumbura azobazi ati ujya ni imodoka yiguriye cash money gendesha muri Amerika imodoka parkinze hanze yego ni nziza mugabo ni deni bonanditse ntari kumbaho muri situation nziza again kubera amajambo y'abantu marcele kuri online kuri Instagram et ça a affecté ubuzima bwanje pendant mes vacances nari mu Burundi ndagira ibibazo n'ubutungane bitari bikenewe kubera abantu bafise ingorane zabo Sunrise you from the top. My side chick on the top. You wanna pull me down, you wanna mess me up, but still thought I want feelings yours again. I know you fuck around, I know you shock a lot. Right P, jealous people making money rain. Sunrise you from the top. Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi je vais très bien, mesdames et messieurs. Ndashima Imana nitwozira ko zaine Siren Vibes. Kiganiro ndi Siren Show. Nje kubaha show uyu munsi y'umu diasporine. Mu diasporine mvuga mu Burundikazi mu mahanga. Mshobora kwa mu canke mutamuza I don't know mugabo uyu munsi tugira dukora ikiganiro ari mu mahanga. Ibiganiro nk'ibi rero ntivyoroshe gukora ariko we do our best kugira ngo dushobore kubashikiriza ibiganiro uko bimeze kose. No mukobwa w'Umurundikazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba akora ibintu byinshi afite ibintu byinshi araza kuvyivugira reka ndamwakire hama tuganire ntimuze kuja kure please kora ko aratesa afise inkuru ziryoshe mugabo j'espère ko hari ibintu aza kuvuga muze gusanga biri intéressant utumvise umenyana muri introduction. Donc faut que urabe ikiganiro chose kugira ngo ushobore kumva impamvu namutumiye sivyo none bwaho nyene nemera gukora ikiganiro nk'iki nyine kigoye ni kubera ko uwo muntu aba ari umuntu afise ibintu aja kubwira abantu c'est pas n'importe qui nemera disragoye yemisi maze tumaze nk'amasaha nk'atatu ko turayitegura kugira ishobore gutangura gukorwa. Donc
urumva ko nanje navuye amaraso ko ari umukiraba reka ndamwakire salut Sharon Seriously urakomeye meze neza urakomeye nawe ça va je meze neza you're looking sexy traditionnel comme d'habitude sexy mais traditionnel utambaye traditionnel nawe wambaye gute utambaye traditionnel wambaye gute aho uri kwije mu traditionnel ntako wambaye my effort yose waherejemo urumva nje mu kiganiro kwawe uzi ko ari ikiganiro kirabwa n'abantu benshi ubwo urumva nageza kwambara nyene nk'umurundikazi ngiye muri boîte nambarizo muri boîte ngiye muri sport nambarizo muri sport ngiye ku kazi nambarizo ku kazi umva bavana umva ngiye d'accord shaka rero twibwire uramutse abakunze Silent Vibes ni gambero uhaciye actually ni gambero uhaciye hama nibaza ko abantu barindire kumenya ati umukobwa ninde pourquoi ari kuri Silent Vibes kwe aje kuvuga iki mugabo icambere nibaza ko ubanza ukipresenta ukibwira abantu ukabaramutsa ubwira ngo tuyage bakuzi bakumenye okay jewe amazina nawe n'abavyeyi ni Ishimwe Liketia Sharon muga narayagabanije ko ari menshi sino nta muntu yozaramagara amazina so nagize juste Li Sharon ndi umurundikazi ndi umunyeshure ndi umunyamerikakazi ndi diaspora gango nkuko benshi akunda kubivuga muga iryo zina sitarikunda okay ni bon hacu mwese namukunda ndi umwanditsi ndi actrice ndi umwubatsi bientôt umupilote nkora ibintu byinshi ndi compagnie nyene ikwiye niko navuga full package urazi ko jewe nakumenye nk'umwanditsi d'abord nibaza ko wigeze kugira kwandika urantaginga and then canja kuraba ivyo bintu umuntu anaginja aho bintu yanditse ndabisomye I was like iyo umuntu yandika ukuye abikuye aravyivya ahantu bahejeje kumukubita kugira ngo ize inspiration bigenze gute Shaka utubwire d'abord impano watangiye kumenya ko ufise mu mpano zose kurumva umwanditsi umuririmbyi nta kivuze umuririmbyi kazi artiste actrice aussi ndabona amafilme yawe ndabona hama uri bien YouTube yanje ariko ligalazi no irara peut-être yo narayihomvye nzoyiraba muri byose nihe tala ifata lo dessus nihe drizindi cyane ikihe kintu ukunda gose kurusha ibindi okay jewe novuga ati sinkunda kuvuga ngo iki iye nico shoboye cyane kurusha ikindi umugano uvuga ati bivanye n'ibintu mba ndiko ndabamwo hari igihe usanga ikiyenda gikoze neza ko ico novuga kimpa amahoro muri uwo mwanya canke arico gikwiriye muri uwo mwanya par exemple dufate nka nyakubahwa ndekarava mugati canga dukorane projet yo kubaka ivyo pilote ndabishaka ku ruhande uruvyumva ivyo kwandika ni ku ruhande là I'm going to enjoy ivyo vyako kazi par exemple canke naho nyimba fisi ikintu ushaka kwandika que ça soit muri poème que ça soit mu ndirimbo donc muri uwo mwanya nico nkora donc biravana n'ico mba ndiko ndakora muri uwo mwanya muga ikintu cyo nabonye iyo mvuze ati ndashaka gukora ikintu ndagikora neza kuko iyo ntashoboye ikintu naco nkora ndakubwira ati vyiyoze gusa ndakunda kuririmba cane gose gusa ahubwo sinari ko nshaka kuba umuririmbyi nico bituma kenshi nkunda kwita umuririmbyi kuko talent yanje so kuririmba cane talent yanje no kwandika ubu ndakuvuga ati ndumwanditsi kandi ndakunda no kwactinga ndabikunda cane muga avec les années turimwo si mbona ko ari ibintu nogira carrière bikunze c'est bon muga bidakunze umva naho nakundi Bandi chaboni ice menye ngene bigenze rero je ndafise ibibazo nkunda kubaza
aba diaspora naho ndakunda kubagita iryo zina mugabo kibasa abarundi b'amahanga sibyo Ego. aho ni sawa bica vyorosha uburemere mvuze abarundi b'amahanga kenshi nkunda kubabaza ukuntu bagiye hanze mwagiye gute wagiye ugiye kwiga wagiye ugiye kubayo wagiye nk'impunzi hari abagenda bagiye nk'impunzi wagiye witwaye wagiye koma shaka tubwire afite ndakunda gose kuma mayiso ukuntu abantu bagiye hari gihe abaryoshe hari gihe bateka igongwe hari gihe batwenza urumva rero shaka tubwire wowe nyene vyagenze jewe personnellement novuga ati jewe uko nyene nagiye baranyivye baragukidnapye tuvuga nk'iblag nukuri barakidnapye kuko nashaka kumbwira ngo uri navuye mu Burundi ndumu adolescente urumva nari nkeza secondaire je mvuga ati ye wana wa mwaka wa pre-secondaire mvuga ati ngangira nese ngira ndyohegwe turaronka visa kwa mama iri mu mahanga donc yari muri États-Unis niwe yadutumye ko yagize regroupement familial barabimisha muhira Mira barabimishije nta muntu mwegeze bimbwira bagiye kubimbwira ko tujya tugende mama avuze ati dandaza ibiri mu nzu kugira turonka amahera y'amatike urumva donc muga jewe perso barakidnapye muga novuga ati umuvyeyi yarantumyeko okay nibaza kuja États-Unis it's a dream y'abantu benshi bumvise ko bagira baje États-Unis bose bari celebration ntiwari ubizi ko un jour uzoja États-Unis canke est-ce que we ntavyo wari ushaka canke zakuguye ko bagutwaye utabishaka canke maman quelques années avant yuko saba visa yo kuza muri États-Unis by the way naniyo yasavye barambwiye ngo yaplike avant yuko yaplika iyo visa mama yari yaraplitse visa yo kuja muri Europe muri Belgique narakunda igifaransa ko je naba nibona ko ya nzoba mahanga nzoba hanze gusa plus Belgique France sinayikunda cyane narakunda Belgique pourquoi Belgique nibaza sinzi kwa peut-être ko ico gihugu kiri beaucoup connu mu Burundi kwangira ari bo badukolonije navyo n'abarundi benshi peut-être byoshoboka nari ndanafise n'umuryango so donc nashaka kuja muri Europe and then aragenda arasaba visa barayimwima kitagenda ndasaba imana ndarira ndavuga mana urezi none agasuzuguro nzoje mu bubiri gifise passeport ngirayo muri Canada cyangwa muri États-Unis 2 ans plus tard mama yaragiye muri États-Unis biraruta ivyo yakurasabira ubwa mbere ego mugabo ati novuga ati narabisabye imana naciye mpindura isengesho baragukidnapye ugiye muri États-Unis at least did you enjoy wari enjoyinze d'abord inkuru bwa mbere ko mwaronse visa ko nibaza ko ico kintu cyambere kiryoshe hama wari enjoyinze the trip yo kuva mu Burundi gushika États-Unis canke wagiye wavyimvye inzira yose oya umva États-Unis umva premièrement barabimbwiye gusa nagoma ndababwiye mwe murasara mwe mwibaza yuko ari kubera ko mama ari mu mahanga ari ngo visa nuko nyene ni bayitora mwibarabara jewe narinze shika muri États-Unis mbona yuko atari ivyo novuga ati ngira n'umwaka wa mbere nabaye ngambo nayo kumengo nzova ntaha kuyenga binanje no mu mutwe sinzi vyarangoye kwakira umva iyo urondera ikintu ukakironka biroroshe kucakira muga iyo ikintu kije ari ciza kikakugwa ko gutyo novuga ati no vyishimira cyane wavasanga n'imani nabinyatsi byo wavasanga nishimye urumva reka novuga ati yego ni vyiza ndaryoherwa of course umva nanumwe adashaka kuja muri États-Unis muga jewe banaryohewe muga non plus que avant kukubaza ibintu ukora n'ibintu wiga n'ibintu blabla n'ibintu M15 shaka kubaza impamvu ukunda gutaha kenshi aho twarahuye December y'umwaka uheze twarahuye muri sama y'uyu mwaka nundi siri kuri kurategura kugaruka kuri ukunda gutaha kenshi ko ndabizi ko gutaha en plus uva États-Unis ni projet hano habitegura 2 ans 3 ans
kugira baze mu Burundi mugabo wewe ni nkaho mengo nukufatana kuva Igitega uzi Bujumbura uza uko uvyumviriye kubera iki narayiplanifiye je maze imyaka 9 muri Etats-Unis dream yanje ariyo kuronka passport hanyuma nkataha mu Burundi at that time kwasi ngunda arakwica urumva Etats-Unis ego yo mahero ego ubwo buzima urabubaho ego muga simuhira jewe nukwisi Etats-Unis ndayikunda kwa ama benefits muga sindakunda nko muhira uravyumva mu Burundi hararyoshe kubera ko biraryoha iyo ugiye kuzana ubumenyi mu mahanga ukataha kubaka igihugu cawe sivyo jewe n'ibintu byose namaniga suko byoroshe mugamvuga ati ico niga cose mbavuga ati mu Burundi ninagendayo ndashaka guterera ikintu kanaka ku gihugu nimba ivyo kubaka nubwo novuga ati navyo naronke diplome muganda bizi non peut-être nokorana nabo ba ingénieur bandi cyangwa ba architect ivy'indege navyo numva nibaza ko turi nk'abakiri uzoba uri umwe uzoba uri muri Umurundikazi en plus abakobwa sindunga gusa turi bake umukobwa w'umurundikazi umupilote ndakunda ibintu biri unique ndakunda barakurambwira barakuransigura impamvu ukunda gutaha mu Burundi bambwiye ko planifié kingana gute est-ce que la première fois uza mu Burundi après kugenda muri Etats-Unis hari ryari naje l'année passée muri summer ni kuko naronse ubwene igihugu muri janvier l'année passée muri femme wabonye uraronse ubwene igihugu ndagaruka December ego nukuri byo majesty na wenda kandi nibingora kuba ko ndabiplanifya ozi jewe Sharon nari kwishura mba ndi ku kazi cyangwa ndi muhira shopping ndayigira rimwe mu mezi 6 urumva impuzu z'akazi jewe uravye impuzu nambara ku kazi nuko Imana mu mwe wese akumenya mu Burundi ndahaje urashaka kumwese no kumamagara ngo boss ni star nuko Imana zaracuyutse zaraheze kubera iki I don't care ni z'akazi uvyumva ni impuzu z'akazi ngira iyo shopping dufate kwa mbanza mu Burundi niyo ngize shopping impuzu zasama muri hiver n'amahera make urumva nkabandonse impuzu zo kwambara amahera nayo yo kuza gutesa mu Burundi canke kuza gukonsama mu Burundi canke yitike narahevye amapari nari umuntu w'umunyakirori sabidio nahembwa 100 nijyo gugenda gutesa canke dufate nk'izo nzoga nyene n'abantu bagura muhira bakamwera muhira je byo byose navyo nkora urumva kubera iki uwo mwanya wo kwicara ngo ngende kuri abagenzi canke izo nzoga mba mvuga ati nocamwe amahera nzoruhuka rimwe muri ayo mezi 6 urumva hama ngaruke mere neza kuko no shaka kuvuga ati kubera iki noza ndakora atakaruhuko ndenoshe sara mu mutwe donc vaut mieux ukora cyane hari abantu amavakansi yabo ari kuja Dubai kuja Zanzibar kuja Maldives kuja ngene ahantu vuga ati yego wowe vakansi yawe kuruhuka ni mu Burundi yes kwako biraterera n'igihugu ye patriotisme warayamanye canke yaje umaze kugira mu mahanga oya je ndakunda igihugu jewe ndakunda igihugu cyane na papa wanje yarangundishije igihugu nakuze ndi umuskuti naragize promesse y'abaskuti kandi nagize sur mon honneur avec la grâce de Dieu na la patrie urumva rero si j'ai juré sur ma patrie nuko neza gukorera igihugu n'abandezi n'abavyeyi n'ibintu biri kandi Amerika nirimo ntacu mugufise ubwene gihugu bwabo kandi baragutunze neza ariko nshaka kubaza
nk'umuntu akunda igihugu ari no muvyeyi urafise umwana w'umukobwa sinza kubaza ngene wamuronse oyaha mugabo nshaka gato yo mbwira ukuntu uwo papa yaragukundishije igihugu wo gikundisha umwana wawe gute ubwa mbere bwo kare wambajije ngo ikintu kungene nza ndaza mu Burundi. Moi je planifie de m'installer mu Burundi pour du bon. Je veux quitter les États-Unis complètement. Kubera iki premièrement jewe I'm sorry peut-être no banda ivuze ko cyaya abantu bakaba offensé muga si cyo nshaka kuvuga. Moi personnellement homosexualité sindayemera et nga muri Amerika bariko baraduforsa kuyiga. Bariko baraduforsa kuyiga, bariko baraduforsa kuyibamwo que tu le veuilles ou non, niko bimeze. Umwana wanje nemeye kumutwara mu ishure novuga gute atari no ni nko gusaba umuntu ati ndagusavye umwana umunyigishirize urumva ati ntaje kwishuri kwako nzi ko kwishuri batangwa kubigisha homosexualité bakiri batonya muri primaire barakubwira ati ubuye basigaye babwira abana ati it's okay not to be umva ngo nyimba wavutsura umuhungu wumva muri wewe udashaka kuba umuhungu hariho there is a way you kuba umukobwa Chese shaka umwana wanje umunsi umwe aza kungirira ama crise ya adolescence ngo nuko yumvise yuko it sounds good mu matwi wiwe yuko ashaka kuba umuhungu acaza kukunena indoro. Ndashaka umwana wanje agenda mu Burundi agakurirayo. Uravyumva akazogaruka n'umwene gihugu yavukiye ngaha azogaruka nawe yirondera ubwo buzima. Urumva ndashaka ko agenda kugira ijya ndero kuko amahanga yo kuvyarira niyo kurerera. Ndashaka aze kwiga université nacu nubwo yakwije 18 agadesida ko mu homosexuel ivyo biramuraba. Urumva gusa jewe sishaka gushira umwana muri position là où avyiga kuko n'umuntu ashaka ico yabonye ashaka ico yumvise. Donc je veux éviter ça et aussi je veux rentrer à la maison. Est-ce que c'est la seule raison ituma wumva ushaka kuva aux États-Unis? Parce que je me dis que ahantu hose ivyo birahari no mu Burundi birahari. Niyo raison ya mbere wumva ushaka kuva aux États-Unis canke no kubona ko hariho ama désavantages menshi yo kuhaba bien que abantu benshi bifuza kuronka iyo chance ya wagize kuja aux États-Unis. Ama raison ntaba imwe. Donc raison ni imwe hakazi yindi muga novuga ati kuri kote nk'umumama abenshi bavuga ati agura sara woshaka gutwara umwana mu gihugu kitagira igitoro tuzotambuka amatara mbe abaruguru boni babayeho hari amatara bagira hari imiduga bagira tuzogenda ruguru turima vomye ogenda kurima hako jema niza kumbaza igituma natwaye umwana kumwigisha ibintu atari ivyo. Urumva so jewe ayo maraso ntaco Imana izo yankureko muga siyo raison nyene ndashaka gutaha ndakunda muhira ndakunda cyane Burundi. D'accord. Ushaka kubaza rero gatoya kuri ku bintu uri kuriga unye uri kuriga gutwara indege sinzi kuba bita gute gutwara indege pilotage voilà. Warize même no bintu byo kubaka construction ni architecture. Ego. Na même si wavuze kutabironkeye yo diplôme mais waravyize. Bamazisi batwigisha surtout babigisha mwega wa diaspora nyine cyo mvuga kuzana ubwo bumenyi mwize hanze mukabuzana mu Burundi. Uri imagine uri umupilote atwara abagenzi bashaka abagenzi aba voyageurs b'abarundi Jean kuri atwara indege umukobwa. Oh biri sexy cyane biraryoshe cyane. Jewe sinengerezwa premièrement ndafise dream yuko yukuzana akajogojogo yiwawe yo gutembera mu ntara uravyumva Sioni ndeka president naka tuzoshira hamwe tuzovangana ibizo by'igihugu urumva
Et tugire aussi le transport aérien kuko mu Burundi nayo dufise surtout à l'intérieur y'igihugu nibaza kera jewe ndibuka ko mama yahora avuga ngo agiye Igitega akaca atubwira ngo agiye n'indege yego sha sinzi nyimba igihari sinzi nyimba igihari so ndashaka kubigarukana uravyumva ndashaka kubigarukana and le fait yuko nize n'ivyo vyo kubaka burya kubaka c'est pas seulement ntibakwigisha kubaka inzu gusa ni iyo mentalité bagushiramo yuko ngene comment tu peux ushobora kwiyumvira kugira construction y'ikintu from the scratch nyimba ndi mu ndege igihugu gifise amahera make nzobereka ati nzogiza recherche jewe mvuga ati reka ndafashe muri iyo domaine menye materiel twokora iyo ndege reka tuyikorere uravyumva simpaka tuyigure niba dasamera kuyigura reka tuyikore urumva donc c'est donc je suis ouverte yo kuza gukora igihugu gusa nyene n'ivya bindi usanga utashe kubera iyo confort uba waramenyereye mu mahanga uba waramaze hariho lifestyle uba waramenyereye so nk'iyo ugiye mu bihugu usanga bidateye imbere cane nko muhira mu Burundi uri kumwe n'umwana biramugora kwiadapta uravyumva so novuga ati jewe sinshaka menshi nshaka juste yo kubaho umuga mbeho fise quelque chose que je fais aussi umuga fise je ndiko ndaterera n'igihugu d'accord shaka rero kukubaza ikibazo ukora ibintu nibaza ko bifise inzira zitandukanye zimeze gutya Urumuri watangiye kahe kuririmba wakoze indirimbo ni G-Feel ndikunda kuraba uri swat ugize imana maybe carrière musicale iraguhiriye sivyo urabaye umustare umuririmvyikazi hama ejo tuce tukubona wabaye pilote muri za uniforme zabo sivyo ivyo bintu bibiri uzobikora gute genre ushe kubivanga umenga ni inzira zibiri zihushanye kumva ngo umuntu umupira uko abantu tumenga abantu bari sérieuse bari biri bitahuye gose n'ibintu by'imiziki naye masitire y'imiziki urayabona naye masitire ya pilote n'ibintu biri bidahuye uzoyivanga gute ico kintu naracibajije muga cindibuka ko hariho umugore yitwa Amelia ari mu bitabo vy'abapilote yari umugore w'umupilote kazi yarafise abanyama menshi cyane niyo mugore wa mbere canke umwigeme bemereye kuba umupilote gukora ku ndege for the first time yari umwanditsi akaba umu actrice urumva atwara n'indege so nyimba yarashoboye kubikora kwe kije no bikora urumva so gutwara indege ni ubumenyi ni nko gutwara imodoka by the way indege yoroshe gutwara kurusha imodoka okay ni kubera iki abapilote bari bake papo umwana y'abashoferi b'imiduga mu gihe indege yoroshe gutwara kurusha imodoka why abapilote si bake here abapilote professionnel umva ngaho nyene ngaho ndiko ndavuga dufate nkaha jewe ndi aho novuga ati igihugu ni kinini indege ni nyinshi kuko ngabagira n'indege zitonya hariho n'indege za loisir so sinzi ozi nyene oya none je ntavye indege nzi hari indege nzi ndiko ndagerageza kubaza umuntu avyiga kandi yifuza abaza hariho abakuba wiga ikintu mugabo uri oblige kuciga utagikunda mugabo iyo ukora ciga ugikunda uri documenta d'abord ubugifilinga umenya ibintu vyavyo cane kurusha abandi kubera kinyene ahi wacu canke ndazi ko sese yuko ushaka kuba uwe wari documents kubera kinga wacu ataba pilote benshi bahari abakobwa bo sinzi ko bahari abantu barabitinya naje nabitanguye ndabitinya navuga none nki programme ngiyemo kuko bwa mbere sinashaka kuba umupilote ubwa mbere nashaka kuba wa trafic de l'air cesanga trafic de l'air il est très compliqué cyane kurusha umupilote urumva hama note bien sinashaka kuba umupilote w'indege indege zigaza abantu
shaka kuba umupilote w'ama drone mugabo no kumenya gutwara indege turavyiga mbanza kuronka certificat yabarya ba pilote basanzwe naca shaka ko ya drone so jewe ntabwo nzo ndiko ndatwara indege amwake ego muri avenir bashaka kukura barya ba pilote bazoze barazigira kuri remote donc bagabaye bakura barya pilote bashaka kubakura complètement turatwagwa ni nzokora muri kazoza mugabo turatwagwa na telecommande d'accord nakujya aya ma Tesla yitwara muga ni ibintu byo muri kazoza ba planifie ça en 2060 donc jewe nko kuba umupilote wa drone novuga ubwo buzi ntabwo buhari mu Burundi peut-être nzobukreya n'abantu ngaha puisque ari le monde ariyo isi kiraja bariko barabangaja cyane uravyumva so reje niyo naza kwa abantu nzi ko bigoye ko batahura ibintu nuko investisa mu bintu vyanje nzovyikorera gahoro mu myaka 10 niyo babona akamaro kazi okay kibazo rero ngize uzovuye mu gihugu gikeneye aba bantu bakora ivyo bintu vyiwawe uje mu gihugu abantu ibintu ukora batabitahura tarazi nivyo ari vyo d'abord bizogusaba ko ntuzobikora wenyene bizogusaba ko urinda guforma abandi bantu muzobikora na team yawe yetuye n'ibindi byinshi kurindira imyaka 10 yose uri kura ureseya utaragira ikintu kuramwo navyo nyene sometimes biraruhisha bigaca intege kandi tutibagiye ko uri umuvyeyi ufise umwana ukeneye gutegurira kazuza n'ibindi waravyumviriye usanga vya vrai uzoheba ubuzima ufise uheba avenir ufise genre uhebe nakazi ko guha inoti nziza uze gutangura zero premièrement nta gutangura a zero bibaho avyumva hariho abana benshi abavyeyi babo bafise amahera barungika muri Amerika kugenda kwiga bagataha mbe bakorahe abana ari tubavuga bakorahe nibabayeho nta buzima bafise uravyumva hanyuma eriga Burundi buri muri community ya East Africa shaka kuba ndi mu Burundi nkakorera muri Uganda muri Kenya muri Tanzania muri Nigeria Umurundikazi ya rêve yo gukora apana nk'umunyamerika ya rêve yo gukorera mu Burundi iza biriko dai urumva le Burundi iri kuri continent africain avyumva kandi ivyo nokora muri Nigeria vyonyorohera cyane gutahuza abarundi kurusha kubabwa umve muri Amerika kuko yuvuze premièrement nka twege tugira ikibazo nka ari gihe ugenda umuntu akakubaza donc ubahe ukacuvuga Etats-Unis benshi hari ibintu bashatangwa kwiyumvira sometimes ukazumva ngo ngo donc ufise inoti canke ico woza uvuga ugasanga aca kibona nk'agafyinyi canke ukundi kuntu urumva ntuzi igituma iyo dream jemba ndayifise urumva jewe nukuri sinkunda Etats-Unis iranshisha nukuri ndi ngaha kubera ko I have to ni kubera ko twese dushaka ubuzima bwiza nyene nta shwanye urumva hariho ibintu ndonka ngana nashaka kuronka mu Burundi mugabo est-ce que iyo naronka ayo mahigwe yo kuja muri Etats-Unis mu Burundi sinagushaka gusurvive ziga miliyoni 10 zingahe ziri mu Burundi nane zose zirashonje bena ayibazo kata abantu nka 50 personnes basi dufate minimum 50 personnes ngahe Bujumbura bashaka kuba afise $1 million kuri konti senda nayakora reka ndakweza ikibazo kimwe nibihe bintu ubona biri mu Burundi gusa udashobora kuronka Etats-Unis uvuga ati je vraiment ibi bintu ndabironka iyo nje mu Burundi gusa that's why chaque 6 mois mba namaze gutaha mba nagarutse mu Burundi nibaze ko ibyo binakumotiva kuvuga ati je ndashaka gutaha pour du bon kwa mu Burundi kora ku bino bintu ndabikunda bituma ngyoherwa bituma ngira esprit iri zen kandi biri mu Burundi gusa nta dushaka kubikura nibihe
kora ko afite menga ndikunda bariza abantu ngira ngo rêve yaba ariyo kuba Etats-Unis bavuga ati mukugara mu mutwe bwenge bumeze neza kuba ari karavuga ibintu nk'ivyo ahantu turondera imyaka n'imyaka kugira bashoboye kuronka niyo visa kuja Etats-Unis akaba ari karavuga ngo haranshisha urumva ko okay ntawe kujuja kora ko ni wewe uri kurabivuga ni shwa yawe hajije uko ushaka kora n'abandi bashobora kubavuga ati aragwaye twe turahari ka tubayeho neza kandi dushaka gusubira mu Burundi ivyo ni droit yawe kubivuga mugabo nibihe bintu wowe nka Sharon uvuga ati ibi bintu vraiment nivyo bintu biko biratuma nshaka gusubira mu Burundi. Okay, premièrement, États-Unis ndahari, ça veut dire muri 24 heures ndashobora kuba fonctionne à plus de 13 heures de temps chaque jour non-stop. Et c'est pas que abantu bakunda kuca bavuga ngo uri umunebwe twese nitufise mu mutwe hakomeye kumwe urumva cyo tubariho incabwenge n'ibigugu wewe peut-être cerveau yawe irakwemerera fonctionner gutyo le restant de ta vie. Moi je vois pas fonctionner comme ça le restant de ma vie uravyumva jewe ndashaka kujya kuntu mu Burundi abarundi barafise umwanya abarundi ntubagora abarundi nta stress umurundi uzombya 15h 19h azoguhamagara kubwire ati yo zafuwe ndikanguye ugize n'Imana kanakwandikira urumva muri Amerika umuntu keneye uramubesha rimwe ngo agasaka kwitaba telefone ya kabiri no muri Amerika bari très strict bari très sérieux et jewe ego c'est vrai ndaba sérieuse muga sinshaka kuba sérieuse all the time nico bituma nyimba ndi kwishure birangyohera ko mvuye kwishure après tout ce stress na muhira nkandika agapoeme karyoshe nkaraba indirimbo natamba you know nkarondera quelque chose pour me déstresser kubera par exemple je navukanye ikibazo ca asthme et nakuze bambwira ati il faut pas nous décharger cyane no like don't overwhelm yourself so je puisque nzi yuko bitankundira ndi muri Etats-Unis mba obligé gukora muri yo systeme nubwo binduhisha how about mfashe nashwa Etats-Unis nkafata basi ivyo no shwa kuronka whatever ivyo shwa kuronka nkagenda nkabitwara mu Burundi aho ndi moins déstressé uravyumva nkakora ego c'est vrai nzokwinjiza make muga je vais te dire quelque chose nta modoka nzo mfise ideni uzomba ndiko ndagendesha imodoka ibujumbura azobazi ati ujya aye ni imodoka yiguriye cash money ngendesha muri Amerika imodoka parkinze hanze yego ni nziza mugabo ni deni navyo mwe uzobanzi yuko ni wasanga muzango gati inzu ni gwanje uzozi gata mortgage irimo ni cash money navyo c'est vrai ni make muga hey arimwe amahoro kugira twereke n'abandi kungene tweke erega muri Etats-Unis erega nyimba naho na fonctionne à 13 heures de temps nga muri Etats-Unis yumviye ngiye ndagira ivyo oye tous les jours nakagira mu Burundi nubwo atamahera hari ni kwa turyama twugara tugahagarika iyumvire yozi nkubi ukora nk'ibiganiro 10 ku munsi 7 vibes yugurura 24 heures sur 7 uravyumva amahera aba menshi mugabo osi ni si kintu kibi kuko nivyo duhimiriza abantu gukora cyane nimba wifuza gutera imbere ifoko boostinga osi na ukuntu ukora ndazi ibintu nk'ivyo uriko uravuga ucumenga gukora cyane ni ikintu kibi c'est vrai ni selon toi n'ukuntu fonctionne n'ukuntu umubiri wawe bien sûr fonctionne mugabo si ikintu kibi oya si ikintu kibi oya si ikintu kibi ni ikintu ciza muga je ndakubwiye jewe kubera amagara make yanje biranduhisha cyane par rapport y'umuntu ari normal uravyumva jewe gukora cyane nduha n'ingoga par rapport y'umuntu adafise ivyo bibazo urumva kubera ko iyo ntangoye kuba stressé kubera iki nakiriya ntagihejeje jewe ndagwara wowe nta kibazo ugira uragenda ukamwa amazi ukaryama ukavyuka uravyumva uvyutse ukavuga ati Sharon ni kinebwe ko nka jewe ndi stressé sinsinzira niyo nasinziye comment est-ce que je vais fonctionner the next day urumva
ivyo navyo ni ibintu nokubwira ati nko mu ndwi umenye ngo hariho nk'iminsi ibiri je ntaryama nk'ubu ndi kw'ishure fise examen d'état zine ntezo gupasa kuva like maze 3 semaines ntanguye hariho ibitabo bitatu ubu uyengejeje hagati vy'ama exercice ku mashapitre ntaraniga urumva I over stress jewe like ndakunda ndiyumvira cyane so uri mu overthinker. I am kandi rero ndakunda no controller like ndakunda ko ibintu vyanje biba biri programme biri planifié niyo bije ugaca usanga haragiyemwo nk'akantu mu mutwe wanje urumva kubera ko yangwara yanje urumva uca usanga ntanguye kugira ibibazo vyinshi ugaca usanga si vyiza so mu Burundi au moins avec l'environnement kwako ubuzi yuko n'abantu bo ngaho oye ntabwo imico culture ntabwo tumeze cyo kimwe nk'abanyamerika muri Amerika umuntu uzogira gutya wihenza azokubwira ati eba nukuranisha umwanya mu Burundi peut-être azokubwira we sha rabunyarutse mugazo mara amasaha abiri yicaye ngaho we ukiri kuragerageza uwo mwanya nawe uzoronka turafise umwanya ngira wo taking ibintu easy muga ego c'est vrai sinoce ngenda muri low mvuye muri high muga shaka kuja ahantu medium au milieu d'accord je ndiko ndagerageza gutabareka ntahuze n'abandi bantu nibaza ko ibintu kuravuga ni selon toi ntagire umuntu aza kubifata personnel cyangwa umenga ya généraliser ariko avuga selon elle impamvu yanka États-Unis impamvu akunda ashaka gutaha mu Burundi pour du bon kwa kundi sûr ko abantu hari abantu bashaka kuba biko birakomeretsa nta umenga urikura urafsina wa mugani wawe urikura afsinisha amachance Imana yaguhaye or hakubabaza ubuzima bwawe ngo uri muri za Amerika abantu bose baheva vomye uja ahantu ubona ko ashaka guhama harashaka gutranquiliza ubuzima bwawe so ati gato shaka kubaza kuri talent yawe yo kwandika umuntu ariko arasoma ama texte yawe cyangwa ama poem menga haba hari nk'umutima cyane like urikura expressinga ibintu biri mu buzima bwawe cyangwa ibiri ko birakubaka nivyo nivyo ego muga hari umuntu yambwiye ngo si viza ko nandika ibintu vy'uwanje jenyene so ndakunda hari nkigiye nshobora kwandika ndayaga nawe par exemple nkumva ivyumviro vyawe nkaca ngerageza kwandika quelque chose sur Ozi navyumva bivanye no kungene natahuye Ozi no kungene jembo n'ibintu peut-être no kungene undi yabimbwiye kuko jewe hari ibintu nandika na jewe nyene mbashaka kwiconvaincre hari ibintu nandika ugira na jewe nyene ejo nzosenda vyibutse hey Sharon wibuke yuko ibintu vyateza wagenda gucyaye urumva c'est pas ego ndorosha umutima cyane nukuri je ndamubona nagiye ati agapapuro gusa je suis aussi forte urumva ngera ndazi weakness zanje so ntugire ngo niko ago ndi faible ngaha ai ngo cyoraze ngo nzoguma ndashaka kuba faible mugakwa ko ndi faible ndondera indi force nyene covering your faiblesse ngerageza kugira yeah en fait bon ndakucana mugabo imisi mekana kumenye I feel like uri umuntu ukunda abantu ukunda kwiyegereza abantu wose nuko uvuze ko uri woroshe umutima ndisi ko bimaze kugushikira ugahemukirwa n'abantu ego byarakubayeko uvyakira gute eske ntibikuraza amajoro usinzira wavuze ko uri mu overthinker hoho n'ibindi bintu vous détruisez vos vies ayo baragira abagenzi b'abavathinker muri détruise ubuzima bwayo muze muraka ivyo bintu iyo kintu kibaye kireke kibe kirengane nyene cabaye nta kundi pa kucuyumvira ngo yabigize kubera ibi bisi bikora ivyo hera bikubako iyo bikubaye ko ureagisa gute après umuntu uramurondera mukavugana canke carrément uramwihoza akavuga ati sawa nta kundi cyane kora kwa kuntu nyene ukunda abantu nyene uragerageza kuntu mwiho konsera n'uwo muntu vyose biravana uwo muntu dufitanye d'abord relation yayo hariho umuntu aza gukorera ikintu ukavuga ati n'ubundi c'était question de temps avant yo kwerekana
je préfère umuntu aza kunyereka isura mbi yiwe hako uza kuntwengera utayikora ntwengera uravyumva kuko wewe ni wamara kunye premièrement ntuzomenya umuntu muri ko muratwingana umuntu ataragutsitara ko ntumumenye so uwo muntu est-ce que yansitaye ko kuri point short kumwabari est-ce que oziduhuye par exemple akagenda kumvuga nabi sivyo akarorero kari hafi umumome yitwa yaragiye jaranyandika urumva ntanzi ntituricarana mugaye ndavye ivyo yanditse ndabona yuko ari ni jalousie muga ukaraba premièrement umuntu kweki ari kananjaruza niko peut-être yuko ndi mu diaspora abona amahera yibaza ko nishima agiye akanyegera cyangwa akegera ozi yo mubwiye ati yo Sharon wamubeshera uravyumva hariho nk'abandi bantu par exemple ashaka kuvuga ati uryo ashaka like kunyiyumvira nabi kwejwe iganje kandi imesha bakunda kubigira bakumva ijwi iganje ukazomva ngo ni wa mukobwa you know wamanyama ibiki whatever genda araba wagizene ngerageza ahubwo gutahura igituma wagize ico kintu nyimba ari kamere kawe nzokwegera kure arico ndagukeneye ko nzoguma un peu loin ndakuraba nzoza kugubwira ati ozimfasha ikiye si tu m'aides c'est bon mugandi wa muntu nyimba nje ukurondera umenye ngo ari nk'abantu ijana inyuma yawe naronde urumva kuburyo nubwo wovuga no banzi yuko you know savale ikindi kintu naco nuko hariho abantu ushaka kubabarira nawe ndashaka kubabarira hariho abantu bagira ibintu ukavuga ati toi je t'ai tout donné tu n'avais pas le droit yo kugira ibi bintu muga also je hari ahantu nasomye yuko tout le monde va te décevoir seulement raba nyimbo umuntu azokudecevoir hari ico basi wofatira ko kugira umubabariye cyangwa kugira umutawe cyangwa kugira amushuye kubandanya urugendo ubye n'umuntu wo gukatira hari abantu bo gukatira akanage ugwayambu ubonye icakode uvuga ati na numero sishaka kwaruje sabaye atwe bacha si no overthink mugana bwo ngira I don't overthink ibintu bi negative I'm overthinker mugiye ari ibintu binyubaka namahera byinjiza canke n'umunezero byinjiza kimwe muri ivyo bibiri nihe text mu text umaze kwandika ukunda cyane kurusha izindi and why Burundi kwako Burundi nayanditse cage bariko baratuka dramati avant yuko nja mu Bubirigi c'était poème ico gihe nayiko nimenyereza kuko ibintu byo kwandika ndabitanguye vuba nubwo nandika neza ndabitanguye vuba ko navyo nari nzi ko ari n'Imana office so igihe nandika poème ya Burundi urabizi vraiment merci nariko nibazwa yari poème yanje ya gatatu y'ikirundi poème nagutagizemwe yari ntare yanje yari poème ya mbere nanditse mu kirundi so Burundi rero muri Burundi ndavugamwo amataka tangana ntiyota hamwe umuntu ari mu mahanga wowe uri mu Burundi wowe peut-être uzobona kumenga akurenze nawe azokwibaza peut-être ko akurenze ego c'est vrai umwe ari muri dollar wundi mu marundi mugabo niko vyame kuva kera mu bami utari uwo mu bami ntiwaja mu bami ntabwo uragira aja mu barimye umva umwe wese agendana nabo bangana kwako bavuga ibintu bimwe uravyumva bakora bimwe so iyo wowe nyimba uri umuganga wirugura kata abantu uzoza kuvugana ikintu n'uwirigwa raro inoti azokubwira ati ebana vyagenze gute naho tuzana ibindi muhuza urumva so ndayikunda cyane et puis c'était aussi dédié à mon pays. Okay. Abantu batayizi baje kuja kwira kuri IG yiwe yitwa Sharon. Ni nini ya kandi ni ndende. Ubundi bwari bugufi mugabo bijya ni ndende. Swat kugira duheze shaka gato utubwire why wanditse Gfel. Iya ndirimbo iri nk'ama beef. Iyi ngora mega n'umusaje uri kuratanga uri kuraherezo abantu canke umuntu. Ebana irimo agashavu vraiment, irimo agashavu.
kubera iki wanditse kujya anye wagiye kwiransa mu muziki gute how tuyivugeho nawe gato G-Feel ni indirimbo nanditse ntari kumvaho muri situation nziza again kubera amajambo y'abantu omarsele kuri online kuri Instagram et ça a affecté ubuzima bwanje pendant mes vacances igihe nari mu Burundi ndagira ibibazo n'ubutungane bitari bikenewe kubera abantu bafise ingorane zabo urumva gusa nyene Imana ishimwe igihugu n'igihugu c'abagabo abagabo baraserutse hanyuma bigenda neza nari mbabaye parce que sinatahura uko nyene nimba naragiye mu bubiri gushigikira Dramati pourquoi est-ce que ntegezwa kwararazwa kuri ku ma social media nubwo noba nagize iryo kosa mbe ko ata muntu umwe yigeze nyandikira mbye ati wari wambaye impuzu zigufiya canke wagize ibintu abarundi badakunda canke iki just kubera ko noba nagize ikintu atari ciza ntituga publier ibintu juste ngo amabuzz ibi bintu vyo kuri social media bisigaye biteye ubwoba c'est pas bon turitagaza twenyene turikura amate mu kanwa umuntu azoza mu Burundi gute atakindi kinabona kuri social media atari amabeef mu Rwanda bagira amabeef mugasi yamenye no kungene babikora uravyumva bigwiza umusaruro ke juste kuvuga ukora ibintu bishobora ku affect umuntu même sur sa vie même sur sa sécurité ku buryo umuntu yumva atagishobora atoja mu Burundi kubera nakashobora kumugirira nabi uno musi turabana abantu ibujumbura umuntu ava mu kabare ashika acira mu kirahuri kugira rero ko atamuhayishana uravyumva hariho na poeme nigeze kwandika ya vuga ijambo je parlais de cela aussi il faut que tureke ibintu by'inzigo ici ahantu igeze système irikiragwa turi muri crise financière ici yose menya ngo nyimba ushonje gaba ja kuri regime nyimba urya kabiri ku munsi jya rimwe ku munsi ego twese twaronze ubwera ko ubu uye inyamira zimvye umuceri urazimvye ikintu cyose kirazimvye igitoro kirazimvye kandi twese so muri Amerika twese so mu Burundi twese turarira none twese tugiye turagirana inzigo wumva tuzokwiyumvira gute guteza imbere igihugu ahubwo tuje hamwe dukora ibikorwa rusangi nyimba tubuzaho dukureho amashurwe dutera ibiharage uravyumva cyo guma dushaka kugira ibintu by'inzigo by'umutima mubi ngo naka nuko no musi yanose none mbejewe hamwe notangwa naje gushabura abandusha amahera byo cibigenda gute noche sara kuko muri Amerika ni benshi nitwobivamo hamwe wose yogirira inzigo ubumurusha twose tumarana twese kuri iyi ni c'est bon kuta reka gushavurira ubundi ubonye ubundi ateye imbere muryoherererwe kubera ko niho nawe Imana izoguha uwo mugisha wawe reka kuguma wiyumvira kuza umuntu nawe uzi je turashaka kuba tuko turavugana no musi kandi ugasanga tuna aucune idée you want kuko umuntu ni hari ni it's deep nushaka kumenya hari igikomere jewe gishaka kuba afise nashaka kubwira gituma peut-être acting the way I act uravyumva no don't jealous me the game is over the game is over. I've been playing so much. Narakinye cyane nibaza ko happy imbereye cyane so ushaka kudisinga nishure G-Feel. Yeah, c'est vrai. Mugabo nibaza ikintu kubwira nuko felicitation parce que at least warafashe umubabaro wawe ukayamwe ikintu kiri magnifique ikintu ciza byatumye usohora impano yindi utaruzi ko ufise peut-être cyangwa abantu batari bazi ko ufise kandi we never know aho ushaka gushikana donc congratulations girl hama nibaza ko twabwira abantu indirimbo iri kuri YouTube yiwe yitwa Lee Sharon ni CHARON hama Lee ni LII Lee Sharon ngane mumvize ndirimbo nyene mumve agashabo LII donc veut dire mu cyongereza avuge mu gifaransa okay ni Lee LEE hama CHARON
amazina yose kuri IG abantu mugenda mumviriza iyo ndirimbo mu supporting hama mugabo nifuza gose ko abantu baraba ama text wandika parce que harimwe ama text ari aryoshe kusoma c'est vrai naho ushaka kwandika ubuzima bwawe hari igihe umuntu yibona mu buzima bw'undi muntu canke muri témoignage y'undi muntu ugasanga ariko aribona force wandikanye ivyo bintu ugasanga ziramubereye inspiration donc baze kuja kubirabira gashobose gusoma just nkunda gusoma mugabo ndasoma ibintu nuko babiryoshe donc sindiko nabahenda anyways gatoya avant yo guheza tugiriye akapera ya G-Feel hama tugende kuryama bashaka kugira ko banzi cheap hoes bari crazy bafise ishari rya hatari ring ko kuri embassy reka bacu bacira ingure kare nabisi babika inzigo mu mitima yabo ni bank na kintu na kimwe kimaze kugira change feel ati passport banduishe shaka kuba free disney stress shaka nduke G-Feel now keep on winning G-Feel now keep on winning bashaka ngome anife vyanse no proof party on the top babe bagay G-Feel umunsi. D'accord madame, keep on going. Ndirimbo nyine ibandanye inspiration kuri wewe. Hama thank you. Emission nyine yari ryoshe, ari ibintu byinshi bivangavanze. Mugabo as I said mu ntango nuko byari biryoshe kumviriza kandi mwose aratora ivyiwiwe ibimuryohera. Yego. Alors merci. Merci beaucoup Ozi. Reka rero nshimire n'abantu barazi ikiganiro. I think I hope ko mwaryohewe niba mutaryohewe naho niba hariho kusura canke je sais pas murabizi ko ntakunda commentaire mabi no ivyo sivyo kuri Sawen Vibes niba mufise ahantu ushaka kudutanga commentaire mabi mwatwaye hariya nyene mugabo ngaha anye commentaire mbi ndazifuta kubera ko ndafise droit kuzifuta mugabo osinimba ushaka gutanga impanuro menya la manière utanga mwiyo mpanuro kugira ngo uwo muntu uhanuye impanuro yawe mushikire neza ayumve hama igendereko sino tanze impanuro ya mugutukana je vyose ndavyemera donc this is my channel I delete ndazifuta kandi ndazifuta nakugishije inama kugira ngo ducultive umuco canke culture yo guhanura mu buryo bwiza muri tendresse. D'abord abantu ntibakunda guhanurwa rero mu gihe ugira uhanura umuntu menya ukuntu muhanura kugira ngo iyo mpanuro yawe ntigende d'abord niyo offense umuntu nikomeretse umuntu mugabo igira ikintu ihindura ku buzima bwiwe niba ariko yakoze amenye ukuntu ashobora kurikosora. Rero merci beaucoup ko mwadukurikiranye je ndabakunda gose mushaka kuvyibaza I love you hama naho utambuye uganira bindi bitesa bitovye merci Ozi. Bye bye. Bye.